investissement trading kuri ku mitahe yawe uba washizemo. So ni exchange iri sécurisé. Ni gute utangura trading y'ama actifs financiers muri 2025 twinjira muri 2026 naho woba ari ugitangura naho uri mu debutant? Nibyo tugira turabira hamwe uno munsi kuri We Talk Business nk'ibisanzwe muri kumwe na Dr. John. No munsi tugira turabira hamwe ukuntu wokora trading wifashishije ama strategy asanzwe, ama exchange asanzwe azi, mbere na cyane gihambaye gusumba ibindi ukirinda ama scam, ibintu biza bikobesha ngo shira amafaranga muri ibi ngo ni trading ngo bikorera gutya na gutya. Turabaha ikaze rero kuri We Talk Business, turakora subscribe, make sure uyikore, ama kiganiro kica kuryohera uze gusiga like, biradutera intege, bitwereka yuko datamba twirorera kandi naho kanyana keza yuko namwe nimwagira inyunganizi cyangwa ikibazo muze kubisiga muri commentaire twagiye. So rero no munsi tugira turabe hamwe ingene mutangura trading naho buri mu debutant turiko twinjira muri 2026. So icyambere ukwiye kumenya kwanza trading ni iki, itandukaniye hehe na investissement. Trading mu majambo make ni guspéculer sur le marché financier, no kuvuga ukaprofita ku ma mouvement, yaba mouvement zija hejuru canke mouvement zimanuka, ku buryo uprofita kuri iyo volatilité, ariko tusanzwe tubyita muri trading. So rero trading ahitandukaniye na investissement, uragura iyo actif financier hama ukayibika hama ikazokuzanira umutaba inyungu. Ariko aho bitandukaniye rero na trading nuko investissement urumva ni à long terme bien sûr, no kuvuga you don't care, ntiwitaho ama volatilité asanzwe aba buri kanya, ahubwo wowe witaho iyo nyungu novuga yiwawe. Rero trading ubeneficia niyo volatilité hama bikagufasha ugirane kuprofita nayo ma mouvement. Nitugira turabira hamwe gatonyi no munsi guys, ibintu bihambaye cyane. Voilà, naho rero trading itandukaniye na investissement, aho trading ubeneficia ku ma mouvement matonya, hama investissement nayo ukazobika ariyo actif, ari ama stock canke ariyo actif financier, ukazibika gushika ziguhaye iyo inyungu wifuza. So rero no munsi guys, platform ya mbere ngira ndabereke ari nayo point ya kabiri y'uno munsi ni hehe wo tradingira. Hari kenshi abo muri forex bavuga ati ushobora gutradingira ku ba broker, hama abo mu actif financier nabo bakavuga bati urashobora kurondera ama exchange. Rero no munsi ngira ndabereke akarorero kimwe mu exchange, ndaza gusigalia muri commentaire. Ni exchange novuga iri décentralisé, no kuvuga yuko nta muntu numwe, okay, ni tuvuze iri décentralisé bisigura yuko itandukaniye n'aba brokerage cyangwa n'ama exchange. Iri décentralisé ku buryo atamuntu numwe ababitsa amafaranga yawe, ahubwo amafaranga yawe aba ari on chain. No kuvuga rero ni exchange novuga atamuntu numwe ifise, novuga uyifise kubasha nk'ufise ubasha kuri ku mitahe yawe uba washizemo. So ni exchange iri sécurisé, ikora neza. Iyo nayo sindi yitwa Gravity, ariyo yiyi. Nuko twinjiye muri Gravity nuko tuyibona, ahanye ndi muri account yanje, turashobora kuza kuri page novuga itangura, urabona yuko barakwereka actif ariyo Bitcoin, ariyo pair ya BTC USDT, ariyo yimona ngaha. Urabona ngaha hano handitse dokuvuga iyi ni graphique yerekana tous les mouvements de volatilité zisanzwe ziri mu isoko. Barakwereka yobo ko ubu Bitcoin igeze kuri 90 258 consort.
aha tugiye ngaha kuri côté droit barakwereka partie ahantu hatangura handitse cross, ahandi hatangura agasubira handitse leverage. Bisigura iki guys? Bisigura yuko cross ikirinye tuzoyigaruka ko uwundi munsi, ariko ubu tugira tuvuga ibintu biri un peu simplifié. Leverage rero ngaha handitse leverage ni ahantu ushirira, novuga okay, urashobora kuja mu isoko ufise dufate nka $10 mugabo ukaba ukeneye yuko isoko rikubona nkaho ufise $100. Muri ico gihe rero ucugira leverage inye ya 10, ni kuvuga x10. Rero ugize x10 bisigura yuko nimba wajanye $10 mu isoko, isoko ukagira x10 leverage, ukinjira muri marché ugafata position, isoko rizokubona nkaho ufise $100. Ivyo rero bisigura iki? Bisigura yuko inyungu uzogira nyimba Bitcoin iduze 5%, no kuvuga yuko uzocugira n'inyungu zizokumuliplier, no kuvuga ucugira 5 x 10 biguha 50%, kubera x10 kubera iyi leverage. Hama ucufata rero ya 10 x 50%, no kuvuga yuko uburonse $5. Canke ugafata indi formule ukavuga uti nagize x10 isoko rimbona nkaho mfise nka $100, no kuvuga Bitcoin yaduga 5%, uzocugira ya $100 x 5 divisé par 100, urumva n'inyungu ya $5. Mugabo rero attention, uko ugira leverage nini niko ufise possibilité yo kuronka inyungu nyinshi, kandi uko ugira leverage ntonya nininya niko ufise possibilité yo kuronka amaperte manininya. No kuvuga nyimba wafashe x10, marché ikaja contre toi, no kuvuga ikaja aho utategekanize kwija, bisigura yuko niyagenda niyamanuka dufate nka 10%, no kuvuga yuko uzogira 10% ya $100 niyo uzohomba, no kuvuga uzohombye ya kapitali yawe yose ya $10 wari washizemwo, arico basanzwe babita kuba liquidated, no kuvuga umaze kuba liquide. Bisigura yuko hari ico bita liquidation price, no kuvuga ni igiciro umaze kugishikira ya kapitali yawe de départ yose ica ihomba. So rero mu gihe nico gituma bahanura yuko ubitangura utazura koresha ama leverage manininya. Akarorero jewe nkunze gukoresha, reka ndabihindure ngaha nyene turi kumwe, nkunze gukoresha leverage ya 5. Aha ucugira confirmer, urahindura leverage uko ushaka. Urashobora kugira leverage ya 40 ya 50, no kuvuga ugize leverage ya 40 ngaha tugize gutya 40, ugakonfirma, no kuvuga nk'ubu nafata position, urabona ko ngaha baranyereka ati available to trade, ahanye ni capital yanje isanzwe iri mwindani ni $154, ngaya gusa sinzi kugura position gusa. Barakubwira bati nk'ubu nafashe leverage ya 40 nkafata position nkoresheje $100, no kuvuga marché iza kumbona nkaho mfise $4000. No kuvuga ni nabafise rero marché niyambona nkaho mfise $4000, isoko rikaduga 5% canke rikaja muri position nategekanije rikaja nka 5%, urumva nza kuronka 5% ya $4000, usanga bigwa nko mu ma $200. Hama isoko niyamanuka naho dufate nka 2%, urumva nzoba mpombye ucugira ya 40 x 2, no kuvuga 80, nzoba mpombye 80% ya $100, no kuvuga nzoba mpombye $80 agiye, nzoba nsiganye capital ya $20. Bisigura rero nuko game ya leverage ikora, nuko trading ikora. Trading wifashisha iyi leverage, ukifashisha n'uyo mutahe wawe, hama ukaza uramanya leverage. Mugabo kirabujijwe gutangurira kuri leverage ndende, ahonye ni nkaho wabugiye muri gambling or trading. Suku gamblinga, suku bettinga, ahubwo uragira analyze muka managinga risk yiwawe. So rero ino ni imwe mu exchange nawe ushobora gukoresha.
hama iri decentralize, ni ukuvuga si umu broker si exchange, ahubwo iri decentralize, nta muntu n'umwe azoza kubona amapozisiyo iwawe. Ni ukuvuga ku bantu basanzwe bari muri domaine barumva iyo tuvuze decentralize icyo bisigura, ni ikintu ata muntu n'umwe agifise ko ubasha kiretse wowe nyene ubwiwawe. So rero niyi aha turabona urashobora kuvuga uti ndinjiye kuri prix ya 90281 ati nguze quantité, turashobora guhindura ngaha ino option tukagira USDT, ni ukuvuga dufate nka ukaza uramanya eka ninjire 19% ya kapitale yanje tusa mugafyonda trade. Nuko rero muri exchange haba hameze turabibona twese. Ikindi naco tugira turabire hamwe, ashaka ko turabire hamwe inyuma y'iki ni gutandukanya icyatsi n'ururo. Guys, turi mu gihe aho abantu benshi baza kubwira ngo zana umutahe wawe, dernièrement n'umuntu ashobora no kuzabona ino video, hari n'umuntu yaje adusanga ku biro tubwira bijanye n'ibintu ngo ni trading, yabyise ngo ni trading, kuko n'abantu bagenzi be bose babyita ngo ni trading, ngo aho ngo ushira umutahe wawe ngo ukaronka amasinyal tuza. Guys, ni byiza kumenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Sinje kuvuga ngo byose abari ubusuma, ariko ni byiza kurondera ubumenyi komsa ntihagira abantu bazoza bahenda nuko abantu bibwa babwira ngo ibintu ni trading, kuko abantu benshi barikika mukiza mu guhenda abantu yuko ivyo bintu ari trading atari trading. Voilà rero nuko platform bimeze. Trading nta muntu azokubwira ngo zana umutahe ngo nze ndaguha ngo ama entrée cyangwa ama signal, kuko aho twica twibaza ati mbe kuki wewe atazikoresha, kuki yarindira kuzigurisha ku bandi hakuzikoresha wenyine. Ivyo ni ibibazo umuntu ashobora kwibaza. Rero voilà, be on your guard, soyez très attentif, bizobafasha comme ça kutagwa mu mitego itandukanye. Rero point ya kane nashaka turabire hamwe ni point iri très intéressant. Tugiye muri trading view. Ngaha muri trading view ngira ndabereke une stratégie iri très simple, naho wowe uri mu débutant wokoresha mu tradinga ma actif financier, ndavuga za BTC n'izindi. Ni stratégie iri très simple ushobora kuadopta ukoresheje indicateur abantu benshi basanzwe bazi, basanzwe bari muri trading bazi. Indicateur nayo si yindi ni yitwa MACD. Voilà, MACD rero ni iri munsi musanze nayishizemo guys. No kuvuga ino ni chart ya BTC, no ni chart ya BTC, murayibona. MACD rero nayo ni ino iri ngaha munsi. Aha munsi niyo MACD indicateur. Niyo tugiye turabire hamwe ukuntu isanzwe ikora. Peut-être ko nawe izogufasha ni wagomba gufata ama position muri marché. Urabona yuko ngaha reka duhere ngaha anye le 22 novembre. Aha le 22 novembre urabona yuko hinge gato voilà, no kuvuga aha le 22 novembre urabona hari ahantu tubona marché itanguye kugira ane, itanguye gusa bambe MACD itanguye gusa na bleu. MACD ukuntu isanzwe igenda canke imovinga, iraja ngaha hejuru ya 40 ya hejuru ya 90, hama mu nyuma ikamanuka munsi ya 90. Imanutse munsi ya 90 tuba turi bearish, ni kuvuga turi muri marché ifise tendance baissière. Imanutse hejuru naho ya 90, igiye hejuru naho ya 90 tuba turi muri marché isa nkaho iri haussier, ni kuvuga iyo bita bullish. Iyo rero ubonye ngaha MACD iflipinze itanguye kuja muri rouge, turabibona ngaha itanguye kuja muri rouge,
ni ukuvuga ni indication yuko marché ishobora kuba igira ije munsi. Ushobora no kwifashisha ino stratégie ukavuga uti okay, ko itanguye kuja muri rouge, peut-être yuko ari début ya marché, yuko isoko rigira rimanuke, hama ugafata position ngaha anye. Turabona ngaha historiquement yamanutse BTC, imbere yuko imanuka BTC yari kuri 92000, MACD rero kiratangurira aja muri rouge, ukuvuga ko bico gihe BTC yaciye imanuka iva kuri 92 ishika kuri 81. Ni ukuvuga ku muntu yafashe ino position, urumva yarungutse, ni ukuvuga yafashe position yo kugurisha. Tugiye kuraba naho aho MACD yatanguye gusa na vert, ni ngaha ana yuko itanguye gusa na vert ngaha anye. Turabona yuko BTC yaciye itangura kuduga hejuru, itanguye rero kuduga, urana yaraduze kanini cyane. No kuvuga n'umuntu yafashe position ayikuye ngaha anye, urana ko ari umuntu nawe nyene yungutse cyane. So iyo rero ushobora kuyikoresha ku ma time frame atandukanye. Tuvuze time frame wumve ko ari umwanya uba uriko urabira ko marché nkaha je ndiko ndayirabira kuri 4 heures, mugabo iyo ugomba gufata position birumvikana neza yuko mu gihe utari umuntu mu swing trader, no kuvuga bamwe bugura position imara umwanya muremure cyane, urumva yuko muri ico gihe ucumanura time frame ukayishira swate kuri 1 heure swate kuri 15 minutes bivanye n'umwanya wowe nyine usanzwe tradingiramo. So rero urana ngaha tugiye kuri 1 heure, iyo stratégie ya MACD urashobora kuyikoresha, hama peut-être avec risque management iri approprié, ugashobora kuza ura bénéficier na cette volatilité. Voilà rero iyo niyo stratégie novuga isanzwe. Point nayo ya nyuma rero ari yo gusozera nuko guys, ama indicateur ntari novuga okay, imbere yuko mvuga kino kintu, ivyo tuvuga byose nothing is financial advice, ni just for entertaining purposes, no kuvuga no kwigisha bisanzwe, ariko ntabwo ari conseil financier. Ariko wumve neza yuko